ngo ntibumva igituma bahabwa forfait kandi umugwi wabo waritavye ihiganwa naho batashoboye gukina ku mvu zitabavuyeko. Ivyo nibishikirizwa na Merance Bukera, icegera c'umuyobozi w'umugwi New Star. Akaba asaba ko urwo rukino babahayemwo forfait rwokinwa ariko rukabera mu kindi gihugu atari Afrika y'Epfo. Ivyo Bukera Merance akaba yabishikirije mu kiganiro New Star ifadikanije n'ishirahamwe ry'umupira wa basket mu Burundi FEBAB bahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa 13 Kigarama mwaka wa 2021. Ico ca forfait naco nkuko bagivuze kiri mu birego twatanze, nitwumva igituma New Star ayeronka forfait yari ku kibuga yindi tigeziza mu bisanzwe niye ko baronka forfait kuko mu nama twagize ya commission technique urgente ya dans la réunion technique bari batubwiye ko tuca ku kibuga ko inkino zigira zibandanye. Nitwumva rero ukuntu ari New Star yoza guhanwa ni itagiye ku kibuga tangigo n'ingo yifatiye. Ninaco gituma nkuko yabivuze twasabye yuko bodukundira match kazoba mu kindi gihugu kiri neutre kuko turatinya yuko hoba hari muri les influences z'igihugu twakiriyemo. Nayo Jean Paul Manirakiza mukuru w'ishirahamwe ry'umupira wa basket amenyesha ko amanyanga yabaye atari ijyambere abaye ariko abarenganije bakarenganurwa. Ngo kubiberekeye baratanguye kubicisha mu nze barekurirwa n'amategeko bakizera ko bagiye kuzorenganurwa bitiriwe biraja kure cyane. Nayo ngo bitagenze uko ngo bariteguriye kwitwara n'aharenze aho bamaze gutwara ibirego vyabo gushika barenganuwe. Kubwiwe ngo uburyo bakoresheje ni bwinshi cyane kandi ngo ni aha Barundi guharanira inyungu zabo. Jean Paul Manirakiza akavuga ko ivyashitse atawo kwemera ko biba akamizwe n'ingoma. Byarigeze gushika equipe y'Uganda irarenganwa n'amakete nkaya arasohoka mugabo irarenganurwa. Si bishasha rero ko Afrika muyimenyere. Ico ni kimwe kigira kabiri nibaza ko mwavuze ko Francine yarenganijwe hanyuma akaba kabizwe n'ingoma. Uno musi deja ino ni ntambwe ya mbere igaragara yuko twakwarije abajournaliste twaraye turategura ibirego tuvyegeranye ariho tunakibiheza banagomba kugira ngo duhanga dusanga twiyeze mail eje publika vers 13h irungikirwa FIBA Monde, irungikirwa wanditse, irungikirwa NBA Africa, irungikirwa na perezida wa zone 5. Aho niho twabanje guhera twibaza ko twiteze un consensus ishaka gutuma n'ibintu bishasha ariko biraparesa byo kabura ubwenge bw'abafashe ingingo akavyoriyanta otweho. Hanyuma ibizokurikira natwe zatwo tubeshanja kuko deja la FIBA ni famille de fédération. C'est la famille des fédérations. Allez, famille des fédérations, twamatwagize n'amanama amaevaluation. Icyo nazo kwemera n'abantu bumva mu mengo Burundi n'agarukato. None ubundi byo kimya cyane. Ni twebwe uko guhagararira inyungu z'igihugu cyacu. Navuze ngo equipe ngo ya South Africa gushikiwe n'umunyamerika. Ni ya New Star brazishiki. Rero ivyo nitwo kumako kuko mumenye yuko mutongira ubwoba cyane amategeko aje imbere kuko iyo umuntu agiye muri TAS ijya abara tribunal barakurikiza amategeko gusumba ibi mwabonye y'amakete umaze gushika hajya c'est plus concret gusumba ama échange rekaraba. Rero nibaza yuko twacari kuri niveau ya mbere kuko nous avons fait investissement nini cyane mudashaka kwibaza kuko c'est trop cher. Rero guheba amafaranga nkajya mu bakurenganye nk'uku ucuvuga ati merci Afrique du Sud na jewe nibaza ku gihugu cyo bava kibaza kiti nawe uje twiki